kugira ico baterereye mu ndero mu magara y'abantu ubutunzi n'ibindi ni bimwe mu vyavuzwe n'urongoye inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi Bonaventure Nahimana ahariko harugururwa ibikorwa ku mugaragaro vy'inama yabahuje na leta y'u Burundi kuri uno wa gatatu gitugutu uno mwaka i Bujumbura kubijanye n'amasezerano yateweko igikumu kwa gatandatu Munyonyo 2012. Yeje gutanguza igikorwa gihambaye co gutanguza ibikorwa vyerekeye ingene twoshira mu ngiro amasezerano Eklezia Katolika yagiraniye na leta y'u Burundi, kandi ayo masezerano akavuga mu ngingo zayo ko hazoca hatunganywa ayandi mategeko azotuma ashigwa mu ngiro mu bisata Eklezia Katolika ifashanya na leta y'u Burundi, za bisata nababwira vy'indero, vy'amagara y'abantu, vy'iterambere, vy'amashirahamwe y'abakristo b'abakatolika, eka mbere n'ibisata bijanye no gufasha no guherekeza ari abari mu bitaro, ari abari mw'ibohero, ari abashinzwe abasirikare n'abashinzwe umutekano, ico twita omoneri. Martin Teretse yuguruye ivyo bikorwa akaba yavuye aho yemeye ko uburyo ivyo bikorwa bizotwara leta izobutanga. Rero abenshi barakunda kwitwaza uburyo. Akunda kwitwaza uburyo ngo nta mahera ntari. Ibi ni vy'igihugu. N'amahera atahari muri budget program tuzotuma tugurana mu ibintu bize mu nzira. Mugende mwitunganye mugire umwiherero amaretraite mu masu komisiyo mwese mwitunganye mugira hanya nta su komisiyo nimwe yogira retraite y'imizi 10 ngo ivide vse matière. Uburyo nibwabura ndabisubiyemo tuzorodiyo tugurana kugira igikorwa ntikireke gukorwa ngo kubera uburyo. Ni engagement ya leta idusubira inyuma, kandi bisanzwe iyo turiko turakora igikorwa citekanye iki gitanga umusaruro. Bo ndababwiye n'ababesha amadomene yose ko aratandatu nta nimwe idafise umusaruro kuco. Muze rero dufatane mu nda ibikorwa tugikore tukivane mu nzira ku neza y'umwene gihugu. Twobamenyesha ko ayo masezerano yari yatewe ko igikumu kwa gatandatu Munyonyo 2012 ashigwa ko umukono mu 2014, ariko guhera ico gihe akaba yari yarahagaze.